nkuko musanzwe mukurikirana ikiganiro Burundi Talent ndashaka ko abariko barakurikirana televiziyo mutabuja ngo murabe ku ruhande kuko uyu munsi ni grave tugiye kuraba indani aho bariko bara nyina wa ntambara nyuma yagiye kunkundi zibeza yabirira yagirira umunyesha zikanazika y'imiji ngoma nkabambura bamuraba matanya nkuko mubibona barashajije ndabaramukije sorry sindabaciriyemwo murakomeye yego turakomeye nawe urakomeye ego ndabona bariko batamba akiwacu umugwi mwumvise abagumyabanga uwo buri umwe mu bagumyabanga kumengo uvyemeranya amakenga oya ni akazina ninde Mili akazina ni Mili usanzwe wiga canke uratamba gusa ndiga Mili ni giki cyagutumye wiyumvira kuza muri club y'abagumyabanga ndakunda akaranga ku Burundi umva kandi nkaba nkunda no gutamba amacandazi kwifatanya no N'Imana mu kuza zititasha imbere amarame ziratashe bihogo nabitaho Pardon les filles, pardon. Peut-être nimwamenye nitwa Nancy Amanda. Ndi umujournaliste nkaba nakunze uno munsi kuza kubaraba ukuntu mutamba kuko nahora ndababona gusa kuri televiziyo sinebwa babone live niyo mpamvu nashimye kuza ndabarabe tuvugane ndazi bibagwa nabi bibagwa nabi ah bon Mili yambwiye ngo n'umunyeshuri nawe umunyeshuri Ego uriga wiga hehe Université Lumière de Bujumbura. Okay, hama uravye gutamba n'ishure biragendeka. Ego. Byose bivana n'ingene umuntu aba yiprogramme. Okay, igiki cyagutumye wiyumvamwo kuba gutamba canke igiki cyagutumye kwiyumvira ko utogira danse moderne ukagira canke ukagira ayandi ma danse y'abanyamerika ugatamba ibintu byacu ibintu by'ikirundi. Nuko kuva kera namendi niyumvamwo ibintu by'ikirundi gutamba ikirundi imico yacu kumenya byinshi gusumba ivyo dumwa ivyo narisanzwe nzinje mishira hamwe menyane n'abandi hama banyungura ubwenge Chanirito nyambo se bungere amarame ziratashe inkuyongit bivana na nabivuze n'ingene umuntu aba yiprogramye misaze dukora mardi jeudi na dimanche kuva 16h gushika 18h urumva ku ishuri iyo bihuriranye iyo mbonye bigoye de fois ndasiba ngaha mugabo ndi yaranje semaine yose nihere nahashitse akaranga ni ibiranga Burundi imico yacu igihugu kitagira akaranga nikiba kigira aho gifashe donc ko turi muri ico gihugu natwe tugomba kumenya ibituranga Je nitwa Kazobavamo Claver abanserukira imbere y'amategeko ishiramwe ndangakaranga ry'abagumyabanga murakoze ishiramwe ndangakaranga ry'abagumyabanga duhagarariye uno munsi rimaze imyaka 15 ryemewe gukora ku mugaragaro rifise intumbero ryo gukomeza imico n'imigenzo byamye biranga abarundi intumbero nyamukuru niyo ariko mu bisanzwe twashatse yuko abana bo mu muji abana bo mu gisagara bamenye ngene basokuru babayeho imigenzo yabaranga niyihe
imiziro niyihe ivyo byose nivyo twabonye twoterera ugwaruka rw'u Burundi kugira ngo rukure rufise indero runtu rufise imico n'imigenzo by'igihugu cyacu ndavuga intwara kameki wacu nkambere kugira hejuru ngomba bo hakurya bumve yamarase nta kirembo ritasha abantu. Nta ngorane twovuga nyamukuru zerekeranye n'ibikorwa twiyemeje kuko abana twebwe ingene tubarera canke ingene tubafasha turaca kubadukurira kuko ajya umwana abonye umuntu akuze ariko aramubwira ikintu ahanini ubwa mbere cerekeye umuco arumva yuko ari ukuri arumva yuko ari ibintu yabayemo. Ico ni ca mbere. Ica kabiri naco turagira ivyo bita mu kinyamazuru education entre les pairs, umwana yigisha uwundi. Ivyo navyo bica bituma atahura neza na neza yuko nawe ashaka kuba nk'uwari karamubwira. Majambo make rero nta ngorane nyamukuru novuga twaronse kiretse ko tukibitangura irishirahamwe mu 2002 kuza uvuga imico n'imigenzo. Ico gihe hari hagezweho indirimbo z'abanyamahanga, ico gihe hari hagezweho novuga indirimbo z'abanyamerika z'abafaransa, byari bigoye. Twaciye duca rero dukoresha abantu babizobereyemwo, dutangura dufasha abana b'ico gihe bari mwibarabara batari bake baraje turashobora kubavura, hanyuma dufata n'abandi bana bari mu miryango itandukanye. Byari bigoye kuvuga ikirundi mu gisagara ariko buke buke twagiye turabishobora gushika rero twokwishima novuga twokwishimira kubera tugeze ku ntambwe aho umwana w'umugumyabanga, umwana wo mwishirahamwe ndangaje abagumyabanga azi umuziruzigwa. Hari ibintu umwana yakuriye mwishirahamwe adashobora kugira atarekuriwe kandi nawe nabizi. Ivyo nta nguvu zijamo gato tumusigurire wewe bimurimwo kandi natwe twishimiriza kubera tubatumva ko turaterera mu gihe yaba ugwaruka rw'u Burundi rwose rwogize indero runtu nuva n'iterambere rihera ngaho nyene. Abahizi indangazivukire muri tasha abantu. Ni ukuvuga abantu cyane amashirahamwe hamwe nayiwacu yoshigikirwa kuko jewe kenshi na kenshi nkunda kuvuga nti nk'abagize novuga nk'iki kintu irishirahamwe twashinze twebwe dufasha kwigisha, dufasha no kurera kandi dufasha n'intwaro kugira ngo abana ntibaje mu bindi bintazi, tubagumize ngaha twumvikane bige ingene bobaho, ingene bobana, ingene bokutezanya imbere. Rero majambo make ico twoterera nuko ico gisata cokomezwa haba mu buryo haba ni mu vyerekeye novuga guhugura ubwenge. Hariho guhugura ubwenge nshaka kuvuga bagafata nk'abaserukiye amashirahamwe canke mu gisata bagirisha amanama tukumvikana tugasuzuma aho akaranga ageze mu Burundi, tukagira novuga tugatembera mu bindi bihugu tukaraba ngene akaranga ikibanza akaranga afise mu bindi bihugu kuko hajya igihugu gitaye akaranga mu bisanzwe gipfuye. Mu kinyamazuru ni bavuga neza bati un pays qui perd sa culture perd son identité. Ni kuvuga umwana agomba n'ikirundi, ikirundi nk'ururimi. Jewe ndi mu babitohoje umwana agomba ndazi neza yuko umwana w'umurundi adashobora kumenya urundi rurimi atazi ikirundi kuko ni ukuvuga nk'igitoki atazi igitoki akivuga mu gifaransa mugabo ntabazi igitoki. Nuvuga yuko ntabafise ubumenyi buri hasi buri mu mizi. Ikirundi cacu imico yacu kandi ikirundi ni nagwo rurimi ni yashingiro ry'akaranga. Rero majambo make nosaba abajeje gutunganya jewe ndiko ndasaba sinsaba leta gusa, leta ego irashiramo inguvu mugabo na cyane na twebwe ku rwego rwacu ashaka gufata ingingo yo guteza imbere imico n'imigenzo nk'uko twabitanguye hama twashikirana. Terekera abani ntango zitemba imiseso. Twebwe gushika ubu nta mfashanyo turaronka zishira hamwe iri canke ririya kuko twebwe turazi neza yuko kurera abana tubaresha amafaranga.
amafaranga novuga nk'ayo kuriha nk'ibiro vyacu iva amakotization y'abanywanyi bonyene canke bagize nk'ibiteramo bakaronka tuya dufaranga abantu batangira binjire nitwo twonyene bakoresha kugira ngo bagure imigwebero novuga impuzu bakoresha bagure ingoma bongere barihe n'ibiro bakorera mu nkundu wafitiye baterame dutambite karite gw'abantu yagira abashitsi bashikwe n'urukundo bafitiye baterame twebwe twobisaba yuko amashirahamwe yoshikira amashirahamwe ndangakaranga ariko ivyo okugira bigira inguvu byoca mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati kuko nisanzwe itunganye mwe n'aya mashirahamwe niho yo uvuga novuga ijwi rikumvikana hanyuma hakaba novuga mu kinyamazuru coordination des actions hakaba novuga gutunganya uburyo babonetse uburyo bukaronka amashirahamwe abukeneye kandi akakora ikintu kizima kiboneka kigo kirateza imbere imico n'imigenzo wateretse baterame bararekiranye gusaza nabihayi sakabanga namba na gatoyi kubera twebwe nk'abatanguje ishirahamwe tuje ngaho Bujumbura hariho abatanguje ishirahamwe twari tuvuye Igitega twebwe twaritanguje hanyuma aho Bujumbura turatora abandi bana bari bakeneye kumenya imico n'imigenzo muri aba bana rero bavuye Bujumbura hanini nibo bameze nk'abananirwa n'indero yacu yishyiramwe ndanga ry'abagunyabanga hajya rero mu ntatana hagiyemo abagunyabanga kandi abagiye mu ntatana abagunyabanga n'ubu baracyari abagunyabanga kuko nk'abatanguje ishirahamwe bagunyabanga naho inama ziba ari bitwa mu ntata bari intatana bagunyabanga kuko twebwe umugunyabanga rimwe kuko hari akabanga umira aho hoja hose twebwe rero ntitubafata nk'abakeba dubafata nk'abo twasohoye kandi bagiye guteza imbere imico n'imigenzo twebwe tubafata nk'abagenzi tubafata nk'abapartenaire igihugu tamwe kiri nk'abagabo gwaruka nimwebwe mubarirwa akona aga track ni song ishira hamwe abagumyabanga nizere ko ari byinshi mwumvise kuri asanzwe rongo ino shira hamwe aha tubwira ati ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwo bufise mu minwe ano mashira hamwe asanzwe akorera ngaha amashira hamwe y'ubudandaji cyangwa n'ibindi niyo yoraba ingene hoza hagashinga itegeko muri organisation zabo mu kubemerera gutyo akaba je novuga ni nka loi ya sponsoring kujya usanga amashira hamwe haba uteguye ikintu gifisingira akamaro akabamwo ugukorana hagati y'abanyatundigenegene cyangwa abafise imano zitandukanye ndetse nayo y'amashira hamwe afise ubudandaji ivyo ndazi bihurizwa ko n'abantu benshi ndetse that is why turapita kidogo taje tuvangaho kidogo ari umuririmbyi twahuye tuduze kidogo it's like surprise hari uwo mbonye kwikinga ndamukurikiye mwibaza ninde ndati mwatangiye kwibaza abana akarindira umubona uyu ninde tubonye kwikinga ati uyu ninde tubonye kwikinga murabe ubonye inyuma ubona rinde ati uyu ninde kwikinga uyu ninde bandai mwoba mwamumenye muravye uko inyuma mwoba mwamumenye Koulou, ça va? Ça va bien. Ouais. Encore. Koulou, kukinga unatoka wapi Koulou? Alikuwa anatembea. Unatembea kukinga kweli superstar wangu? Hauna pesa kidogo nipe credit kanunue gari. Hapana Koulou. Manager wangu. Eti dadangu hauna credit hapo ni kauze gari. Yes. Credit ni kauze gari because kurungana twakoranye nawe it's been harahenze nk'amezi abiri dukora igano na Pekuru aha tubwira ikibazo ati hose ntibinvestisa ati ama company amashira hamwe ntiyinvestisa dazo babihurije ko na n'ugiye asanzwe arongo ishira hamwe abagumya banga